nkandira nkandira shengero ngo shengero riri imbere ngo nirindirire inyuma ngo hari ivyadutse ubu ngo abagore n'abagabo ngo tugiye kungana ngo ntuzu vyubahuke iyo mvuze kungana ngo ntuzu bigerageze. Bonjour, bonsoir, mwaramutse, mwiriwe, abari mu Burundi, abari hanze, abakunzi ba BAA Media, muraho, murakomeye. Uno musi murabona ntivyoroshe. Tugeze hehe? Tugeze mu Kamenge. Neza hafi yo kwisengero rya Buyengero. Hagati bara ry'umunani n'igicenda. Mbese turi ko tukora iki ngaha? Tuza kuraba abartiste bamaze igihe bariko barakora kandi vraiment babigize umwuga, basanzwe bacapa, basanzwe ari abantu bagira ibintu za décor d'intérieur, bakora ibintu vyiza gose. Abo artiste rero bafise ibintu batuyagira, tubwire mbese ni gute batanguye, mbese ko twese tuzi yuko abavyeyi batubwira ati ntukora ivyo bintu, nta mahera birimwo, nta kazoza keza karimwo. None kubera iki tubona abandi nabo babikora ugasanga amaze imyaka 5 10 aratunze umuryango ari akora. Ubu rero niho tugeze, naba jeune bakiri bato cyane kandi bari très concentré ku kazi. Akazi mumbabarire rusi ngandera cyane ko barakora n'amasaha y'akazi mugabo ni permesse ku badenanja agatembere ngandakitwariye. Twagiye famille murakomeye Turashima. Sorry ndabaramutsa kweri naho muri ko murakora akazi mumbabarire muri bon. Okay, jewe urumva sinje kubashorera nukuri sinje kubashorera. Nje kuvuga haza umukiriya gusa. Oya gane nje kubarondera abakiriya abakiriya donc nje kubarondera abakiriya bashaka kuca babamenya uvuze avuga neza murashaka kumpa karibu basi karibu. Ubu rero ko mwampaye karibu basi kaje basi nicare hagati urabizi guhagatirwa biratanga comfort gusumba karibu ari uca bangwego wawa ekaye. Okay, karibu kandi merci beaucoup. Tudatevye rero mwi présenter jewe ni Romain Bukuru nkaba nkora kuri BAA Media. Mwe namwe amazina yanyu? Jewe amazina yanje nitwa Manirambona Graus. Nawe? Je banyita Irakoze Parfait Patrick. Okay. Parfait Patrick na Graus tubasanze namwe ko murakora nivyo mukora mu misi yose canke n'ibintu dusanze nyene mwakoze kubera mubonye kamera? Niko kazi kaduha ubugari. Kazi turonyira mu ubugari. Kazi kaduha ubugari. Okay, aho ni sawa. Mbese murubatse canke muracara abajene? Turacaba abajene. Bazuyo je sindubatse. We ntibubatse. Oya bazuyo turacaba abajene. Murabifise plan yo kuzokubaka mu misi iza? Umugambi wo ntobura gusa mu gihe utararonka ubugari nyene turacapambanisha. Kandi ubugari mu buronderera ngaha. Je ndabufise bukenya wenyemerera ko twubakana nawe. Jewe. Yego. Turevugana après ikiganiro. Oya bivuge kugira bose bavyumve uve ngaho unyemereye. Afame muravyemeye? Ndamwemerera ubunyene. Nta ni metafise. Oya umve nta ndakukanye sinemera rero yavuze tubane nta by'urukundo yavuze. Oya vuga ngo ngiye gusenga. Ndabona urugo rugoma rwaba rurimo induru gusa kwereka tugere tubisengere. Oya twavyumvikanye na mbere yo hamwe. Sawa baranyemerera no munsi ndabona ko ngoma mveho ngabanye ibintu byinshi. Ego mutubwire rero ni gute mwatangwa mbese ngaha mu chef ninde muri mwege babiri? Utomboje nabe n'umushefi ntawe uhari. Ikintu kimera kubera kubwira. Sawa. Ama umushefu. Sanusha prepara gwe gutomboje nabe. Nta kibazo. Ntawe uhari. Kuvuga umushefu wacu n'umwe mu baririmbyi ba Regimo Music. Regimo Music ndabazi. Amahasa abiri aririmba aririmba ngo ndagukunda Burundi ndagukunda. Bon ico ryanje mu mbabarire jewe cyane. Hari ibintu by'indirimbo y'u Burundi baririmbye bafite amajwi meza. Ni nyinshi. Ego.
yakoze sina utamumbaje sindamubwira wari oya tumanye tuvugane namwe turaza kumuvuga nawe ukwiwe none shefazi imbere natwe bose agatera bodyguard yo yibutse izina ryawe bega wavuze Jenny Klaus izina ryawe riragoye bra Klaus mani rambona ntazibona kubwira abantu ko izina ryawe rigoye oyaye Klaus yego okay atubwe wewe ngahaye n'abantu bangaye mumaze guhura afite izina nk'iryo wawe kuvuvuka kuva mvuka ni bake gusa bariho oya uniwe numaze kubyumva kuvuvuka Klaus ndamaze kubyumva gusa ataruyo mu micungararo ngaho haruguru aho tuhaye ngo murakingiranira ikibaho ndashaka kumenya rero wewe umwuga wo gucapa mbe muracapa canke murasiga byose yaba ku mazu ma cortire gucapa byose naha okay pampa nawe ushatse two gucapako ego sha narabonye face mbazini bavyita babasiga basiga abantu mu maso bo je vocabulaire ziranca nka buhoro babiza cyavandika muri commentaire hanyuma wabitanguye gute bese wo uri muri babandi baba baratanguye ishure kazobona aciye ibishure ko yaje gucapa shaje n'amashuri mfise ni make no kuri bazobona nawe wabihevye ugiye gucapa canke warihevye kera imbere gutangura gucapa je narihevye kera imbere ko ntangura gucapa zatanguye gute tugira ka story gatoyi je nari mu guruguru nakunda gucapa abantu nkabacapa ndakoravye nka visage nkuko nkagucapa mugana crayon ntazi gushira mu irangi nkawe base bicaye nkuko nkawe cyangwa uhagaze narashaka gucapa utambikije nk'uri muri sport kandi wotari witambikirije ukabona urakura mu nkagushaka kundi kuguru nkamushaka kundi kugura dafisi nkakujya kwa AI bategeza kuca bakwirukana ku ishure beka oya ntibari kunyirukana ahubwo barampaye irambo y'imisi mikenya gusa ndasubirayo turabitangura igituma bakwirukanye ubwo bwaganye turanabutahura Imana ishimwe bwapfuye ikintu ciza umve hagiye rero nawe barire amazina yimanza kuyaboroka gusumba ko durana abantu benshi mwana tugiye mwitwa Patrick none mwebwe ivyo gucapa byatanguye gute byajya hari ryari mbega twese bitangura nk'ubuguruguru ukaca usanga nivyo biguha ubugari nkuko nyene tubona turiko turakora ngaha twese twabitanguye mu myaka ya kera mu primaire ducapa abantu ku makaye bamwe nyene tukabizira gusa ukaca usanga arivyo tubayemwe none ubona ko igikomera gicase neza yego none nk'ubunye uvuga ko umaze igihe kingana gute gukorera ngaha igihe si kinini gose gusa ubumenyi nakuye ni byinshi cyane Kadayonde izina Klaus namwe mwatubwiye yuko mwabitanguye namwe rwe mukiri ku ishure muza muracapa hama bivamwo umwuga mbese mwamumaze imyaka ingahe muko murabikora byo bimaze kubungukira iki ni iki kintu uvuga ati jewe narakuye ngaha mu mwuga wo gucapa jike nakuye ngaha ca mbere umwuga wo gucapa nuko na wewe unye turi kumwe ngaha bambaye impuzu no gucapa uhenye shatse ariko rero ikintu ca mbere gihari ntangura gushimira uwo bitwa N Blaze ni umwe mu baririmbyi ba Legimo Music akaba ari nawe akaba ari nawe chef wo ngaha okay nukuvuga twe kw'ishure turagenda tugacapa mugabe bijya twacapa byo kw'ishure byo nzari bihagije babicapisha ikaramu ubicapisha ikaramu hariho bimwe mutashiramo ariko rero ikintu cyambira twigishije gukoresha ikintu bitwa irangi iragoye gukoresha amase iragoye gukoresha sana rero abidufashamo kandi abidufashamwo atambara tumuhaye kandi mu kuvyiga wa mutima w'urukundo yego mu kuvyiga ibintu bani mu kuvyiga nta muntu avyiga kwa gusa barariha nawe nyene wewe yavyize kw'ishure kandi kuvyiga kw'ishure yarishe ndazi na Minervale itari nke Igitega ndibaza kwanjye voilà Igitega mu kuretesa ariko wewe waravuga ati mwebwe basi sinumuryango sinumubanyi ubugenzi ucuti nyene guhura n'umuntu mukayaga mugahuza
ihandi umuntu akora kuri mission afise avuga ati jewe uyu impano mfise muri jewe sindayigumizamwo. Blaze nukuri ni N Blaze akaba ariko aragerageza kuduza impano z'ugwaruka zitandukanye ngaha mu quartier Kamenge, akaba abana bakaba aribo mu vyamwa vyavuye muri uwo mutima w'urukundo N Blaze afise. Nukuri N Blaze kudo chapeau, Imana igurezagire utera imbere ubandanye, nukuri uzoyibona uzoronka ama blessing menshi avuye ku ico gikorwa uri kurakora. Donc ubu rero urashobora kuvuga ati ndabayeho kandi ndatunzwe n'umugabo wanje wo gucapa. Kubaho rimwe barasabaza ahubwo nta makuru ufise nuko nyene waje kuyarondera kiru yarondera. Rero muvaho munsorore ahubwo nadusorera wewe kandi arimwe mubayeho neza. Umve je ndiko ndapagasa. Umve natwe tuko turapagasa. Mugamwe murabayeho ntaco apre kamera turagira close hanyuma sawa. Reka rero ubu ngaciye bandabukunda abarundi rero je ndabaye seriye kwanza abarundi muratera inkuru hagaze ikintu gikora gusorora canke amahera. Uri umunyesha makuru nawe tubanze tukubaze. Oya urevye acha bikira. Guys, numenyesha makuru hagize ubwo ko tumubaza kandi nabanyera reka natubaza. Twe turakunda kubaza vraiment, ariko hageze yuko batubaza yero urayibona nawe ibindi bintu nyene bandanya basi. Ego none aho mugeze ubu namwe ntimuragira ico cifuzo canke ico ciyumviro co kwigisha abandi kuri kuyo mpano mwari mufise mukaronka abayikuza batabarihishije mwe namwe nta kintu mwumva namwe mwokora muri iyi societe aho tubona hari kugwaruka utandukanye uri ku mashure canke gwahevye amashure ariko ikibazo c'akazi ugasanga kiragoye n'uwaheje ishure aricaye muhira ugasanga afise impano yo gucapa ariko ntafise umuntu amwigisha. Mwe nta ciyumviro mu bifise ko nimba mugifise naho mutugire nyene turungika abantu bacu. Aho gupfa kwigisha abandi tangura we wutse. Ego je ndashaka kumenya gucapa ku mpuzu. Ego nuko. Ego cyo kinda gikeneye kandi nzogaruka. Tukuriye mpuzu tukore gapira Oya. Iracatse ko deja. Hoja ko nibindi. Je cyane too much. Donc ico cimvere co nukuri mubandanye kubera hariho abantu benshi babipfuza kugira baba bipfuza kuvyiga bakabura aho bavyigira. Mugabo hari ikindi kintu nawe turafise ikibazo ko abavyeyi barasanga arakubujije mwe abavyeyi ntibigeze babuza ati ntimugende bijye ntumazemwe imisi hajyana ubuyuwayi bijye ntimurimwo nibiki katubaze Patrick. Ico kibazo nigishobora kubura ku muvyeyi kubera umuvyeyi abakwibwira ko gazoza. Ico kibazo nigishobora kubura ku muvyeyi hama wewe ico ukora ikintu ukunda. Ukora ikintu ukunda ukaciga n'inguvu zawe zose hanyuma ubonye kikugukiye Imana imbere. Abarundi bavuga Imana imbere. None ubu unye abavyeyi banyu baracabona nkuko babona imbere yuko mutangura gukora. Difference irahari. Difference ishobora bavuga ati umwana wanje asigaye ari umu artiste akomeye azarabwira abantu ati wabonye wa muhungu wanje nubwo atabivuga arabibona. Nubwo atabivuga arabibona. Ari inuzenya nyinshi bicamo kugira bibone. Ego. Hama nawe Klaus nta bibazo vyagiye wagiye urahura navyo kubera umuvyeyi wawe maybe atabitahura. Je bibazo nahuye navyo. Basi twe abantu tuvuka ruguru umuvyeyi akubonye ko impano abona nko kumengana ubuguruguru. Mwa nko nkaje ko baranye maze kwitahura. Nkaje nk'umwana wanje ikintu cyose ndamubonako. Basi ndagomba mvuge nabi gusa ndabihebye. Imana ishimwe. Urumva impano yose ndamubona. Ndashirahezagiye nta muntu avuga nabi. Ahubwo no mushigikira iyo mpano kagera imbere. Ego. Kubera yuko ukuvomera zose nta uzokwama kare. Kandi urumva n'ikishemeza yuko ari kushikira impano uko namwe mu bushwa mukavuga ati twege umusuheze canke ukwezi guheze turafise ikintu kiba camaze kuboneka tukashima ati ku mpano twaronse turafise ikintu cinjiye natwe turashaka gusorora mu bagenzi turashaka kuriha inzu turashaka kugirana naho bitaba vyoroshe. Kandi kije nabonye twese tuba ngo ntakazoza karimwe ariko nanjye bari ku mashure bagiye kubuzi nabo nyene amadeni bari hakuyajya ngo ni kubera afise ubuzi
twese tugendera mu madeni twese nawe urafite ideni bavuga ngo nta mugabo ngo atagira wewe nturi umugabo afise amadeni wewe nturi umugabo uratubeshye oya nuko uruhuje twese tukadusa amadeni twese nuko rero bigende gute bumvise wewe rero ushaka umuntu agushira mu rugo zo mukwegera none umugabo we ntazo afise amadeni wewe ntazo karankwegera jewe wewe umugabo kwegera niki bamenye uko yariha none uri umugore nari nzomenya ngenda yariha wewe none wowe wagiye hahandi hahe hariya keke pale none kamera ni hagaze imbere nzoba wagiye hariya yakorera garone buri kurakorera amahera afise ubwegeze yakorera kandi nzoyoriha nta deni urabana babi none reka ikiganiro twateguye rero nibaza ko kigeze ku mwisho kumwisho naho abakozi bahemberwa amahera ku iherezo abantu mukamigagira bamende ku kirodi umusozo kivuye gusoza ubwato n'ingafe tuzogaruka tugira ikindi kiganiro kijanye n'ikirundi hari ikibazo cy'ikirundi muri iki gihugu hari ikibazo cy'ikirundi turagize ikibazo abana kuvuga kijanye ikibazo nta kibazo kijanye n'ikirundi dufise ahubwo niwe ntuzi ikirundi aho bigeze ubu nsanga atashonze sanda atashonze kuko nsanze kuherezo siho kumwisho siho musozo siho nkandira shengero ngo shengero riri imbere ngo nirindire inyuma ngo hariho ivyadutse ubu ngo abagore n'abagabo ngo tugiye kungana ntuzu vyubahuke iyo mvuze kungana ngo ntuzu bigerageze ngo uremera kugaye umve nawe mugabo iyo mvuze kumugaya ntuzu mukandamize ngo mubane nka Obama ngo murambe nka kandi mwe mufise impano nyinshi aha hantu hari impano nyinshi cyane kuburyo tuzaba tuhamaze umunsi wose none murako tukagenda birahetse tubashimira cyane yego tubashimira cyane ducorere turabivugana mikro nibukara kuko ganyo bazaga bavuze ntonze kuri bisi ngo ndumubosi ngo ndiro ndacorera abantu ya papa ego shaka songo none murakoze cyane kuri kiganiro muduhaye hama abakunzi ba BAA mugire subscribe follow mugire j'aime mu partage bimenyekane abantu bo mu Kamenge nimuze murashora handi hantu ari cyatatubaje ntiwatubaje ho dukorera nari nahavuze mu ntango sinzi ko umunsi w'amavuko mukorera twe dukorera hagati ya Buti na Nefu uvuye ku isengero kwa Buyengero nuko uko hasa mwahabonye muhashitse hari yerekana hacafise ibintu bijanye n'ingoma hari ibintu byinshi muze murabashorera murehe gushorera abandi bantu kuzubu navuye mu Kamenge kugura ibintu muri villa avuga ngo déplacement yamugoye kandi ngaha anye mu Kamenge bihari babikoreraho ushobora nugira commande y'icyo ushaka abantu mufise iyo ngeso muyihebe kuva no munsi mushorera ngaha murahabona aha naha nyene aha kwa N-Blaze afise gwaruka gutandukanye ruriko rurakora ibintu byiza cyane gose turi kumwe